Rero ingabire yose tureke yo kwandika ibitabo gusa cyo kimwe n'izindi habaho success mu gihe canke habaho réussite mu gihe ivyo bintu bitatu biriko biraba. Rero niyo ntumbero kuko ubwa mbere urashobora gusanga narandika ku bw'izindi objectif zanje canke kubwo kurondera ibindi bintu vyanje bidahwanye n'ishimwe n'icubahiro vy'Imana. Yego. Aho rero nabampushije inzira. Mbere yuko tuba inspire hari igikenewe. Birakenewe kwanza yuko ivyo message twumva dukeneye gutanga tuyigarukiza ko tugaraba ndiko ndatanga ivyonze canke ndiko ndatanga icondi. Hamusa Imana iguhumuye amaso ukabona ububi bw'umutima wawe ni igihe ciza co gusaba Imana ikweze. Ubwa ncanumva no tumiriwe uri karadukurikirana keneye cyane kubyinjiramo gose kuza muri amwe muri amashuri twavuga nka Brightness Burundi basanzwe bakira ngira bo barabyinjiramo gose bakigisha ngene umuntu yofata ya majambo akayahuza umuntu amaze kugabirwa ubwo buntu bwo kwizera. Ijambo ry'Imana ravuga neza ko bidashoboka bidakunda yuko uwutizera ahimbara Imana kandi umuntu bidakunda ko ahimbara Imana ntibikunda ko no kuyihimbaza yihimbaza. Yego. Cyo ni cambere. Icya kabiri nibaza ko uwo muntu ategerezwa kuba afise adresse. Basa ko akwiye kuba ari umuntu afise église locale arerewemwo atari nyererezi. Yego. Kunzi ba Brightness Burundi ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro indirimbo y'ishengero, ikiganiro gica hirya no hino kigatanga umuco ku bibazo bitandukanye abana bari bagenda bibaza vyerekeye indirimbo ndoramana uhereye ku bazandika ku baziririmbisha mu mashengero ndetse tugaha n'akaryo abatandukanye bakatubwira ibyo baba biteze kuri izo ndirimbo ndoramana. Nkuko mubimenyereye ni jewe Mugisha Jemapesi muri kumwe sanzwe ndakibashikiriza ariko sindi jenyene. Uyu munsi Imana yaduteye iteka ridasanzwe ryo kwakira umwe mu bakozi bayo yagiriye ubuntu. Umukozi wayo yagiriye ubuntu akagira n'impano zidasanzwe. Turi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo, umwanditsi w'ibitabo ndetse akongera akaba n'umuririmbyi amaze gusohora indirimbo zitari nke. Aho ndashaka kubabwira nka indirimbo Connection, indirimbo Nigwawe mushobora gukurikirana ziri kuri YouTube ndetse n'izindi nyinshi ntashoboye kuvuga. Reka ntabikije amajambo menshi ndamuhereza ikaze aturamutse aciye agira ko anatwidondora. Ndaramukije cyane, ndaramukije n'abakunzi ba Brightness muri ko muradukurikirana muri kino kiyago cacu cuno munsi. Nitwa Christian Niyonshuti, naravutse ubwa kabiri nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nsanzwe nkoranira mu ishengero rya Ebenezer riri mu Kinama. Ndi umurundi sanzwe serva ishengero ry'Imana biciye mu ndirimbo, biciye no mu kwandika ibitabo, biciye no mu kwandika indirimbo. Murakoze, nizera ko tubandanye kugiranira umugisha hamwe. Turabanezerewe cyane Christian kuba mwitavye mukaba kumwe natwe. Hanyuma mwavuze yuko muri muserva ishengero ry'Imana mu ndirimbo, mu kwandika ibitabo n'ibindi. Ego tutarinjira neza mu kiganiro sinzi Christian nkoba yipfuza kumenya kumbure detail dutoya nka Christian akora iki mu buzima bwiwe bwa misi yose canke uri mukozi nyene wo ku rusengero sinzi. Ego iruhande y'ivyo ico nkora cartographie, kuvuga nico bita map conception. Ariko iruhande y'ivyo ndakora n'ibijanye n'ivyo nize administration et cartographie foncière. Ibyo navyo ni ikintu cyose cerekeranye n'amatongo, haba ku bakeneye enregistrement foncier, kuvuga abakeneye titre foncier na certificat foncier. Ndakora kandi
aménagement foncier, ni kuvuga ndakora kandi ni kijanye cyose na urbanisme. Ndakora na taxation foncière ku baba bakeneye kumenya ni amahera angana gute twashobora kuriha kubw'ibintu byacu dutunze canke kubwa parcelles zacu, canke abakeneye abafasha kugira déclaration, ibyo ndabikora. Canke umuntu akaba akeneye umupimira itongo n'umubwira ayo yo kwempozwa kuri iryo tongo ryiwe. Yego, ni ibyo muri make. Ariko iruhande y'ibyo ndakora nico bita digital platform management. Yego. Wow, mwumvise yuko afise ubutunzi bwinshi, ntakora ivyo byonyene gusa vyo kuririmba, afise n'ivyo bitandukanye muhejeje kumviriza akoreramwo. Rero mwumva ko arusha kumukenera, ari ngaha kandi n'umukozi w'umwizigirwa. Ego, turashobora kubandanya n'ikiganiro. Tumenyereye tubatumira ko umuririmbyi arongora ishengero mu ndirimbo mpimbazamana, mu ndirimbo ndoramana, cyangwa tukabatumira ko umwanditsi. Ariko nimba mwadukurikiranye neza, ngira mwamaze kuvyumva yuko uyu munsi tufise urongora indirimbo kandi akongera akaba n'umwanditsi. Kuvuga yuko rero nizera yuko wojya ntakara uri ruhande yawe ukamubwira aze kugikurikirana kino kiganiro, guko kiza kwa gitekeyemwo ibintu byinshi. Ibyo byose ko ari bibiri tuza kubikoresha icarimwe. Ego, sinzi turahera kuki sinzi uko murongo ariko dutangura. Ego. Nta kibazo duhera kwandika indirimbo canke kuzirongora mu makoraniro. Ariko nibaza ko turongora d'abord mu ndirimbo zabonetse zabanje kwandikwa. Kuvuga turashobora guhera ku kwandika. Ego. Ikibazo numva umenga notangura kubabaza, haciye igihe kingana gute mwandika indirimbo ndoramana? Okay. Natanguye kwandika nk'uriko yandika atazi ibyarimwo. Nandika gusa, natanguye nandika gusa, mbona nandika nyene inspiration ije nkaca nandika. Ariko nkandika kubera ko bije gusa. Ariko igihe kimwe byarahindutse, ndandika rero nzi impamvu yo kwandika. Aho naho si kera gose, ni nko guhera muri 2017. Ego. Murakoze cyane. Muravuze ko hari igihe mwabayeho mwandika ugani atamvo nyene neza muzi yo kwandika. Ariko muravuze ati kuva nko muri 2017 muravuga yuko mwari ko mwandika by'ukuri muzi ibyo mubwirizwa kwandika. Aho mugeze ubu mumaze kwandika indirimbo zingahe? Ni kuvuga izihari izimaze kuja kumugaragara n'izitaraje kumugaragara zose novuga igitegire canke mvuga izimaze kuja reka dufate izimaze kuja kumugaragaro. Okay, kuma digital platform nkoresha ubu hariko 5. Zitanu. Ego. Wow, Imana ibishimirwe cyane. Sinke izo nsinke ubwinshi buhera kuri 2. Ego. Zibaye 2 zibaye nyinshi. Uri kuravuga rero indirimbo za aho watanguriye, aho ibintu bibiri wavuze ibihe bibiri wandika mugano utari kuratahura neza intumbero yo kwandika. N'ikindi gihe watanguye kwandika ariko uzi igituma ubwirizwa kwandika. Rero nagomba guca ndababaza ubundi nihe ntumbero umuntu akwiye kuba afise iriyo ikwiye kumusunikira kwandika indirimbo ndoramana? Si kwandika gusa, ahubwo ingabire yose Imana yahaye umuntu. Imana ibimwiteze ko ibintu bitatu. Icambere, Imana iba yiteze yuko ukwiza ishimwe giyaguhamagaye. Kuko muri Petero wa kabiri ego igice ca 2 ku murongo 9 haravuga neza. Muri Bibiliya y'Ikirundi havuga ngo turi inyego yiharije yatugize kuba abami n'abaherezi. Ariko nibaza ko ni mu zindi ndimi yatugize kuba abaherezi b'ibwami kugira ngo dukwize ishimwe giyaduhamagaye. Murumva intumbero yo kutugira ico yatugize ni kugira dukwize ishimwe giyaduhamagaye. Ni kuva ku ngabire yose habaho réussite mu gihe umuntu
ariko arakwiza ishimwe ry'abamuhamagaye muri iyo ngabire no mu buzima bwiwe. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, ingabire zose Imana yatanze yazitanze kugira ngo ishengero ry'Imana ryubakike, umubiri wa Kristo wubakike. Kuko ugiye gusoma Abanyefeso igice ca 4 guhera ku murongo wa 11 haravuga neza ngo bamwe yabagize aba, abandi bagira aba, abandi bahingabirize. Mugabe ibyo byose finalite yavyo ni yihe? Intumbero yavyo ni kugira ngo ishengero ry'Imana ryubakwe. Hama ica gatatu ni mu gihe muri iyo ngabire yawe uri kurahindura abantu abigishwa ba Kristo, kuko ni Imana Kristo ni wavuga nyene muri Matayo igice ca 28 ngo ni mugende mubwire abantu ubutumwa bwiza, mubatize mu izina ryanje, mubahindure abigishwa banje. Rero ingabire yose tureki yo kwandika ibitabo gusa, cyo kimwe n'izindi habaho success mu gihe canke habaho réussite mu gihe ivyo bintu bitatu biriko biraba. Rero niyo ntumbero, kuko ubwa mbere urashobora gusanga narandika ku bw'izindi objectif zanje canke kubwo kurondera ibindi bintu byanje bidahwanye n'ishimwe n'icubahiro vy'Imana. Ego. Aho rero nabamushije inzira. Ego, murakoze cyane. Muratubwiye yuko hariho intumbero nka zitatu Imana itangira ingabire, haba gukwiragiza ishimwe ryayo, kubaka ishengero ryayo, no kuzana abandi kuri Kristo bagahinduka abigishwa biwe. Ego, ariko kandi ucivuga ati hari igihe ni umuntu yandika kandi afise intumbero zindi rero zitarizo, umva zitabayezo ca numva ko no muntu cavuga ko ziba zitarizo. Ntabwo abarizo nyene ziba zitarizo. Ego. Nkace niyumvira kumbure nkuko radukurikirana, ego arumvise zirizo. Ariko hari n'igihe usanga yumva umenga none niyi nayo yo wumvaga yemwe iyo bitariyo naho itari muri izo sinzi. Kumbure uri umwanditsi uhora uganira n'abandi banditsi, ari ni zihe zindi mvo usanga ziko zashobora gutuma umuririmbyi yandika azi ko ari imvo nziza, mugana ugasanga iyo mvo siyabwirizwa kumutuma yandika? Urashobora kutubwira nka zibiri canke zitatu? Ego. Birashoboka ko umuntu yandika canke agakora ikindi gikorwa cose afise intumbero mbi. Kubera ko ikintu kuba ciza canke kuba kibi bidepandana na motivation ikiriko kirasunikira umuntu gukora ico kintu hamwe nico atumbereye. Rero iyo umuntu ariko arandika canke agakora ikindi kintu cyose mu bwami bw'Imana, bigira ikimazi canke bikabura ikimazi mu gihe intumbero ari nziza, nikimusunikira gukora ico kintu ari ubucuti bwiza afitaniye n'Imana. Rero intumbero zirashobora kuba nk'umuntu akora igikorwa canke yandika kubera akeneye kumenyekana, iyo akaba ari yo ntumbero yiyo. Ugasanga umuntu akeneye kumenyekana, ibintu byose arabikora mugabi ico yikenereye ni kumenyekana, cyangwa ugasanga akeneye icubahiro, bamwubahe, bamwemere, bamuvuge. Cyangwa ugasanga muri iyo ngabire yiwe wica akeneye ca mbere ishimwe ry'Imana canke icubahiro c'Imana, bibaho bitabaho we ico yikenereye na mahera par exemple. Rero ubwo n'uburorero bwerekana ingene umuntu ashobora kugira intumbero mbi yo kwandika canke gukora ikintu caco cyose mu bwami bw'Imana. Nizera ko ico umuntu cyose akora mu bwami bw'Imana kigira ikimazi canke kikabura ikimazi bivanye na motivation ikimusunikira. Igihe ariko arasunikirwa gukora ico gikorwa bitavuye mu bucuti canke mu busabana afitaniye n'Imana. Ca kabiri, mu gihe intumbero yiwe ari kindi kintu kinyuranye n'icubahiro c'Imana, mu gihe Imana itabona inyungu yayo muri ivyo bintu, mu gihe ubwami bw'Imana taco bubenefisha canke bwunguka muri ico kintu, aho hantu izo ntumbero zose ntabwo nibaza ko zitumbereye umurongo wo kuba intumbero nziza. Ego, murakoze cyane. Nizera yuko namwe muri ko muradukurikira muri ko murahungukira ibitari bikeya. Araje kutubwira intumbero zo
umuntu akwiye kuba yo kwisunga mu kwandika indirimbo, ndetse atari kwandika indirimbo gusa nk'uko yabivuze, no mu zindi ngabire zitandukanye Imana iduhereza, intumbero dukwiye kuba dufise iyo turiko turazikoresha. Kandi aratubwiye n'izindi ntumbero kenshi usanga umenga ni nziza mugani ugasanga sizo, nk'ibi ivyo kurondera icubahiro, cyangwa ugasanga two dukorera Imana dufise intumbero gusa yo kurondera amafaranga canke turondera kumenyekana. Ivyo byose urasanga bitari bibi, ariko ntibikwiye kuba ikidutera vy'ukuri dukorera Imana. Ego kabazo renca nigarukira ku mutumire wacu, mwavuze n'ikintu ca inspiration. Ego nkaca mvuga nti rero ni gute wa mwanditsi rero aza kugerageza ariko arandika, ariko aratororokanya amajambo, sinzi neza uburyo mubigenza, ariko muri uko kubikora bikaza ku novuga resultat final ikaza kugaruka vy'ukuri ari iyi Imana icubahiro. Sinzi ko mwagitaho ikibazo. Ego umwanditsi aheza akisuganya gute, ko ugiye kuraba motivation usanga ari menshi atandukanye, canke novuga nashaka kuvuga dimwe imbarutso canke inspiration, sivyo? Usanga kenshi ziba zitandukanye. Ni gute rero umwanditsi ashobora kuza kwandika ya ndirimbo yiwe, kumbura aba inspire niki canke kiriya, ariko indirimbo ikaza kugaruka ikaba iyiriko irashira hejuru izina ry'Imana gusa, canke iyiriko irashikana z'e ntumbero zitatu twako turabona. Ego byahonza kuvuga ndavyitumbereje ko ego nkajewe, kuko hari igihe usanga abandi bafise ibindi bibenspire, ariko je nizera yuko ijambo ry'Imana ririkwije kugira ritwenspire. Nizera ko igihe cyose umuntu afashe ijambo ry'Imana nka inspiration idahaze mwo ikintu na kimwe, riri ijambo ryayo ririkwije kugira ngo ritwenspire. Nubwo bishika abandi bakavuga ko baba inspire nibi, ibyo babonye, ibyo barotse, ibyo biyumviriye n'ibindi, ariko nibaza ko ijambo ry'Imana ryikwice. Niyo inspiration nibaza ko umuntu wese no mutumiriramwo. Hama mwavuze ngo biheza gute, bigenda gute umuntu abitororokanye bize gutanga produit nziza. Icambere na mbere nibaza yuko bikenewe yuko tutandika kwanza ibyo tuzi, kuko Imana ntikeneye ico tuzi, ikeneye kwanza ico turi. Birakunda yuko umuntu yigisha ibyazi, ahanura ibyazi, aririmba ibyazi, ariko Imana ikeneye kuruta, ikeneye ico turi d'abord. Rero nibaza ko muri uwo mwanya imbere yuko dushika kuri produit, reka tumaze tugaruke kuri source. Ego urumva ufise ibyo gutanga, muga byo gutanga nubwo bufise imfungurwa nziza ukazitangira kwanza ku isahani itogeje, nibaza ko bidaheza ngo bitange akayabagu. Cyo kimwe n'igihe umuntu yari gutanga imfungurwa ku isahani yogeje. Rero imbere yuko twandika, imbere yuko tuba inspire, hari igikenewe. Birakenewe kwanza yuko ivyo message twumva dukeneye gutanga tuyigarukiza ko tugaraba ndiko ndatanga ivyonze cyangwa ndiko ndatanga icondi. Hamusa Imana iguhumuye amaso ukabona ububi bw'umutima wawe, ni igihe ciza cyo gusaba Imana ikwetse, canke ni igihe ciza cyo kuvuga uti Mana mfasha muri no rugendo rwo kwezwa muri kino kintu. Hama rero muri ubwo rugendo, igihe ubona ko ico kintu ugomba gutanga Imana yagufashe gucezwako, uremerewe kwandika ukagitanga. Muga mbere yuko uronka ibyo utanga, rya jambo ry'Imana ryikwice, nibaza yuko bikwiye yuko rigwira muri wewe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye. Hama nuko kugwira muri twebwe, hanyuma niraduha inkebuzo turabe neza yuko ubu ari bwo dufise, kugira ngo ntituze gutanga ibitari byo. Aho rero kugira ngo ntidutange ibitari byo, turaraba neza yuko tuba twigishijwe byo.
turaraba neza ko tuba twigishijwe byo, kuko hari ingaruka mbi zo kwigishwa ibitari byo. Yego. Kuko iyo wigishijwe ibitari byo, n'inyandiko ugira, composition ugira, ukompoza ibitari byo. Hama iyo wigishijwe ibiri byo ariko bifise uburemerezi butonya, urakompoza byo mugabe bifise uburemerezi butonya, bimwe ushobora kwiyumvira kumva ko n'umuntu adasenga ivyo bintu ashobora kubyandika. Ariko iyo ijambo ry'Imana wigishijwe ryo, ukigishwa n'umwigisha mwiza, hama mpwemu yera araguhishurira biciye muri iryo jambo uri kuriga, ni naho havuka za ndirimbo nsha tutakironka rwose bivanye n'ubunebwe bwo kwiga canke no gukunda kwiga gukenya kuri muri twebwe. Usanga za ndirimbo nshasha, indirimbo twokwita nshasha ni za ndirimbo uri kuriga ijambo ry'Imana canke uri kurumva ijambo ry'Imana, ushobora kumva mpwemu yera guhishuriye ikintu atahishuriye uwo mwicaranye, atahishuriye abandi muri kumwe. Wewe nk'umwanditsi uravuga uti aka kantu karamfashije by'ukuri, naje nozogafashisha abandi. Rero nibaza yuko ivyo byose bikoraniye hamwe bishobora kudufasha. Aha rero hariho amashuri yigisha neza, nshobora kuca saba n'abariko baradukurikirana kugira ngo nimba abanditsi canke naba bumva uwo muhamagaro wo kwandika uhari, bashobore kuja kwiga. Noshobora kuvuga Explosive Evangelism icicaro ku Musaga, turashobora kuvuga Brightness, turashobora kuvuga Green Pastures, turashobora kuvuga BCC za Bible Communication Center n'izindi. Usanga ngira ngo tuzi frequence hari ico byodufasha. Ego, murakoze cyane. Antuka mutubwiye ikintu gikomeye cyane, kuko akeshi mpora nkunda kumva nyine abaririmbyi ibintu vyerekeye ijambo ry'Imana babivanamwo, tubikuramwo nyine tukabikuramwo, tukavuga ati ibi nivyo abajya badusigurira ijambo ry'Imana, n'abajya baja kuvuga ubutumwa ati twebere twibereye abaririmbyi, tuzokora amajwi hanyuma tugwize amatekinike, ibisigaye twiririmbire. Ariko murakoze cyane kongera kutwibutsa yuko umuririmbyi akeneye ubwa mbere gutanga icari, gutanga ico Imana iriko gusangiza abandi ubwo buzima Imana iriko iramugezako. Niba numva ko ni ikintu kidasanzwe, kuko kenshi turagomba kuvuga ivyo twumva, bagasanga bitandukanye by'ukuri n'ubuzima bw'iwacu. Ego, aho nyene, aho tukiri ngaho nyene, nca niyumvira rero, Seve mwadufashije, mwatubwiye n'abariko barafasha, n'abashobora gufasha, kandi ugiye kuraba benshi cyane mu bo mwavuze nabagaruka ku ijambo ry'Imana, n'abariko bigisha ijambo ry'Imana. Ego, umuntu rero yafashe ariko arashinga imizi mu ijambo ry'Imana, ariko arahingurwa n'ijambo ry'Imana. Ni gute rero ya majambo canke bimwe biriko biramufasha mu ijambo ry'Imana aheza rero akabigira bigacika indirimbo? Mbega aca afata rya verse akayiririmba, novuga ni nk'agace gatoyi ko mu buryo buri tekiniki. Ni gute rero umuntu yo kwisunga iki mu gutororokanya ayo majambo? Ko hari igihe umuntu yandika, no mu kwandika ariko ugasanga muri uko kwandika harimwo vyinshi kugira ko usanga naho vyoba ari vyo ariko araririmba, umuntu arabuze ikintu kanaka uwo muntu yagombye gushikiriza iyo ndirimbo, kuko urazi ko n'indirimbo ibisanzwe imara akanya gatoya. Umuntu rero ariko arashingwa mu ijambo ry'Imana nk'uko mwabitubwiye, ariko arahinduka aterasa na Kristo. Ni gute rero ubwo buzima Imana iriko iramuha gucika, kugenderamwo, mu kubusangiza abandi, bwoshobora kuba novuga clair mu ndirimbo? Ego, nibaza ko umwe wese afise ingene abigenza, ariko jewe ico nzi coco ku ruhande rwanje, hatangura message mbere yuko melody iza. Hatangura ico gutanga
hama hakaca hakurikira kwibaza ati none iyi message ije irahwanye n'ubuzima bwanje nkuko nabivuze. Imana imaze kumfasha rero gusa n'ubwo butumwa naronse, jewe ingene melody yo biza sico kimwe n'ingene uwundi muntiza, sico kimwe n'undi muntiza, ahubwo aho nca numva n'uwatumiriwe uriko aradukurikirana akeneye cane kubyinjiramo gose, kuza muri amwe muri amashuri twavuga nka Brightness Burundi basanzwe bakira, ngira bo barabyinjiramo gose bakigisha ingene umuntu yofata ya majambo akayahuza na melody akavamo indirimbo. Ego murakoze cyane, murakoze. Hanyuma sinzi tumukurangiza ngira kino gice cyo kuvuga ku byerekeye kwandika indirimbo, tugitangurana nababwiye yuko ndi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo connection yanje nawe nticike, umwanditsi w'indirimbo ni gwawe Christian. Cyane agomba kugusaba nta nakakapera utubwirira kugira ngo bumve ko ntababeshe. Rega ntwara abantu baguma bibaza ko nababeshe umashaka kutubwira kakapera. Reka connection benshi barayumvise cyane, ariko shaka mutubwira kakapera kuri ni gwawe, hanyuma tuza tubandanya ari ikiganiro. Murakoze. Yego. Yesu ni izina y'igitangaza, rifise ububasha bwo gukiza. Yesu ni izina y'igitangaza, rifise ububasha bwo gukiza imitima ni gwawe Yesu, amashimwe yose ni gwawe yo, ni gwawe cubahiro cyose ni cawe. Zina ryawe niryo ririmwo agakiza, mahoro umunezero muri we niho biva. Wahawe ububasha mu ijuru no mu isi yose. Amagufa yumye urayaha ubuzima, mu mitima yumye utembesha amariba. Ukwiriye icubahiro mu ijuru no mu isi yose. Ni gwawe amashimwe yose mwami, ni gwawe cubahiro cyose mwami ni cawe. Wow, je nababariye ndi kumwe n'umwanditsi wayo. Nibaza ko muhejeje kuvyibonera mwese, mwavyiboneye, mwavyikurikiraniye. Christian, ndakubaza, nakugerageje kukwihweza uriko urayiririmba iyo ndirimbo, antoka bana baca bavuga ngo si mpimbano, ariko zango turatera inkuru n'abandi bagenzi bavuga ngo shanga iyo ndirimbo siyo ngo siyo bifondeye vema, cyaka nzamu ati iyo ndirimbo ati niyo bifondeye. Na ndiko ndakuraba nabonye ko byukuri ariko uri kutanga ikintu kiri original, ariko naciye mvuga nti uyandika ni kihe kintu nkaho kugira ngo tugire na application zo turavuga uri kurayandika, ni kihe kintu wumva uwo yumviriza canke uwo yiririmba yoshobora gusigarana? Ni indirimbo yo guhimbaza no gutazira Imana. Iyo ivugwamo cyane ico Imana iri, iravugwamo kandi ubwizigirwa bwayo, iravugwamo kandi ubushobozi bw'Imana. Nibaza ko ari ibintu nyamukuru
bikenewe kugira ngo umuntu atahure Imana ahimbaza igituma yihimbaza. Ego muri make nivyo. Ego nateje kutubwira ico umuntu muba muvuga ati je umuntu yumviriza iyi ndirimbo yotahura ubukuru bwayo, ibikorwa vyayo, hama bikamutera kuyihimbaza. Turi ngaho nyene ni novuga kubw'ino ndirimbo ni ryari uzoba waragize réussite? Ni ubu biracari kwirarabwa warayisohoye, kumbure ni ikihe witeze kuri yo rero? Ni ikihe kintu uvuga ati je mana iki kintu kibaye kubw'ino ndirimbo antuka uzoba unkoze ku mutima, uzoba ugize ego nihe nikihe witeze kw'ino ndirimbo? D'abord turumva yuko titre y'indirimbo yitwa ni gwawe, hama turavuga ivyo bintu ari ivy'Imana n'ibihe. Turavuga ngo amashimwe yose mwami nayawe, icubahiro cose mwami n'icawe. Igihe kwanza ako kantu konyene abantu twogatahura ko atari twebwe dukwiriye ishimwe n'icubahiro mu byo dukora byose, mu biba byose, ahubwo hariho Imana ikwiriye ishimwe kandi ikwiriye icubahiro, niyo yoba ari réussite. Yego hama ikindi igihe twotahura ngene Imana ariyo kwizerwa ku buryo atahandi hantu turonderera ubutabazi atari muri yo, nk'uko ijambo ryayo rivuga ko ishobora kudukorera ibirengeye ivyo twibaza n'ivyo tuyisaba, tugakura ivyizigiro ku vyo biduhanze, tugakura amaso ku vyo biduhanze bihanganye natwe, ahubwo amaso tukayashira kuri Kristo, tugakura umutima w'ubwoba ku bije bitugana, ahubwo tugashira ivyizigiro vyacu bishitse muri Kristo, biba ari réussite ikomeye. Nibaza ko kimwe mu ma exemple aboneka, urabona ko Abisirayeli bagiye gutata igihugu, vy'ukuri basanze abagabo barebare b'ibihangange b'ibigatanya, bagarutse baza bavuga ati twebwe ivyo twabonye si ivyo kuvuga, twasanze ibigabo bikomeye, abagabo bitwa abanaki ntibari bwabeshi kuko nivyo babonye. Ariko ico Imana yari bakeneye ko cari giki? Imana yari ikeneye ko nubwo babona bajya abagabo b'abanaki basa n'ibigatanya, basa n'abakomeye muri igihe kibanza bagiye gutatamo, badakura ivyizigiro vyabo ku Mana. Hariho byinshi maze kubakorera mu kubagariza bwa bushobozi turirimba muri no ndirimbo, bwa bwizigirwa turirimba muri no ndirimbo. Yarishaka ko bijya babibona, ariko nubwo babibonye bakaguma bayizigiye. Rero ndirimbo nibaza ko imwe muri réussite mu gihe mu byo ducamwo biduteye ubwoba, twogumana ivyizigiro mu Mana, twogumiza ivyizigiro vyacu muri Kristo, tworeka guhanga amaso cane bijya biduteye bidusugereje, tukizigira Imana itubeshejeho, iturinda tubayeho kubw'imbabazi n'ubuntu bwayo, vyoba vyiza kuruta yo ba réussite. Yego murakoze cyane Christian, antuka nizera ko bakunze muri ko muradukurikirana yuko muri ko muhungukira ibitari bikeya muri kino kiganiro. Watanguye utubwira yuko watanguye neza na neza, novuga neza na neza kwandika indirimbo ushingira intaye wo kwemeza muri 2017. Nico gihe nyene waciye utangura no kurongora makoraniro mu ndirimbo zo ku ndoramana, canke uwo naho watanguye ryari kuvyerekeye indirimbo, kurongora ishengero mu ndirimbo? Kuvyerekeye kurongora ishengero mu ndirimbo byatanguye muri 2019. Ego muri 2019. Ego na antuka uraburiye haraciye iyo myaka si mikeya. Nkaca nibaza rero nk'umuntu nkawe umaze iyo myaka yose, urumvira kwiraba 5 gutyo, hafi 5 hajya 5 gutyo uri kurakora, uburambe ntibari butoya. burya uburambe burakonta mu gikorwa. None je ndakubwiye ivyo gukonta, none je ndakubwiye ko hari uburambe. Ego ndimwe urabimazemo igihe kitari gitoya, nkaca ngomba rero kubaza nkuko nkunda kubaza n'abandi, mbega nk'umuntu umaze iyo myaka yose uriko urabikora, iyo umenyeshejwe ko
uzorongora ishengero mu ndirimbo. N'ubu biracagusaba ko witegura canke waplika uburambe? Nimba bigusaba ko witegura mu biki? Okay, murakoze kuri ico kibazo. Ego. Nubwo numva sa n'urengewe kubera ko kantu k'uburambe. Ego. Imbere ya byose kuva muri rya myaka gushika ubu haba hariyo amakosa menshi yagiye akorwa. Siniyumve ngo natanguye kwandika mu 2017, nubwo navuze uko ntibisigura ko natanguye kwandika neza, ntibisigura ko ngirwa ko nandika neza. Hariho amakosa menshi yagiye akorwa, nubwo kandi navuze yuko natanguye kurongora muri 2019. hari amakosa runaka yagiye aba ushobora gusanga n'ubu hari amwamwe nk'ifisi. Hama rero kuri ico kibazo mwari mumbajije ngo mbega biracakenewe ko mwitegura canke mwapika uburambe? Nibaza ko ntazokwigera mpagarika kwitegura mu gihe nzi neza yuko ngomba guserva ishengero ry'Imana, kuko nimba hari ibintu byo kubaho ishengero ry'Imana, erega ibuka iryo shengero ry'Imana ugomba serve niryo Kristo yaje gupfira. Ako gaciro Kristo yarihaye karakwiye kubutugura amaso tukamenya yuko nimba hari ikintu cyo gufata neza cyo kuba ari iryo shengero, iryo yakoye amaraso kandi nijya azogaruka gutora abane najye ibihe byose. Rero ukwitegura kwama gukenewe. Muti kubera iki gukenewe? Reka turabe mu gitabo c'ingoma, igitabo c'ingoma ca 2 mu gice ca 20 guhera ku murongo wa 20 nyene, ingene havuga kucerekeye ico kintu co kwitegura nk'ikintu nibaza ko tutokwirengagiza n'ubu. Kuko ico gihe katohanyarukire gitabo ca 2 c'ingoma, gice ca 20 ku murongo wa 20 havuga neza hati: ubukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho avuga ati nimuntege amatwi yemwe Bayuda, namwe ababa i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho no kumutazira, bashazishije ukwera kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime Uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Bamaze kuja inama, amaze kuronka niyo revelation yo gushiraho abaririmbyi imbere, mwumva baca bahitira baririmba canke bamanza gushazisha ukwera? Babanje gusazisha ukwera. Bisanzwe uko ni kumwe mu kwitegura gukenewe natwe imbere yuko tuza guserva ishengero. Gushazisha ukwera twobigereranya n'iki? Twobigereranya no kubaho ubuzima Imana igomba kubaho, ubuzima bunywanye nayo. Bisanzwe ubuzima buyihimbara, kuko guhimbara Imana ni igice kinini cyo guhimbaza Imana. Rero kwitegura kuguma gukenewe, bisanzwe Paulo ariko arahanura abikorinto kuvyerekeye isangira ryera ribi ingene barikora nabi. Hari agakonseye abasigira ababwira ngo uwo uzokengera umubiri wa Kristo uyo yuko hariho imivumo mikurikirana. Ashavuga ngo bamwe baramera uko abandi baramera uko, hama umubiri wa Kristo ni ishengero ryiwe. Sikinde ntiyaravuze umubiri, yaravuze ishengero. Igihe rero we wumva atabwoba ufise bwo kugenda guserva iryo shengero udashazishije ukwera, nogira ubwoba bwinshi cyane aho hantu. Tugaruke na hantu twigira guca ko gatonya Abanyefeso igice ca 4 duhere ku murongo wa 11 twumve ico habivugako. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana,
babone gutungana baheze bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana bamanza kugirana gutungana babone gutungana umva bagabura kwanza ntibahitira bagabura ivyera by'Imana bamanza gutungana kwanza rero kwitegura kuguma gukenewe yego ariko kandi niyo iruhande yuko kwitegura kuri spirituel hari no kwitegura kuri technique aho turaba duti mbega indirimbo ndiko ndategura kuzoririmbisha ni indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana kuko si indirimbo zose arizo guhimbaza no gutazira Imana dufise ubwoko bw'indirimbo nyinshi nubwo bishika umuririmbyi wese aririmba indirimbo zirimwo iryo zina Imana rimwe izina Yesu canke rimwe mu mazina yitirirwa Imana aca yishira mu murongo w'abaririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana ubwoko bw'indirimbo budepanda na message iri muri iyo ndirimbo harashobora kubaho indirimbo sengesho harashobora kubaho indirimbo yo kwishikanira Imana harashobora kubaho indirimbo yo kwihweza ivy'Imana yaremye cyangwa ubwiza bw'ivy'Imana yaremye harashobora kubaho indirimbo mvuga butumwa harashobora kubaho indirimbo yo gutumira abantu baze kuri Kristo n'ubundi bwoko bw'indirimbo rero ndaraba nimba ari guhimbaza no gutazira Imana ngiye kurongora ishengero mu guhimbaza no gutazira biciye mu ndirimbo indirimbo ndiko ndaririmba by'ukuri ziri muri ya kategori y'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana ego rero iruhande yo gutegura n'ibyo cagaruka nkaja ahantu ntegura nk'utateguye kuko iruhande y'ivyo nateguye mwemu yararafise nawe ibyo akeneye nimba ari mwemu yaratumiriye abantu kuza muri kiye kibanza mwemu yararafise ivyo abona bikwiriye kuri rirya shengero ndashobora gutegura izi sindaziririmbemo bibaye n'ivyo mwemu yarashaka yego hama mu gihe wari kurazitoranaho uba wari kurongorwa nande okay yego uba uriko urarongorwa nico gituma navuze nti navuze techniquement yego nabivuze yuko urafise ubumenyi basi kucerekeye guhimbaza no gutazira iciye mu ndirimbo urazi indirimbo zifise mukuri no teme guhimbaza no gutazira Imana iyi yoba muri rya kategori iyi nayo ikaba muri iyi nayo ba mu guhimbaza ngo gutazira Imana urashobora kwishiramo kubera uyikunda canke kubera uyizi canke uzi kwishiryo shengero rimenyere canke kubera ko wumva iharawe n'ayandi mashengero yiririmba ariko ivyo byose ntibifise ubushobozi gusumba ico mwemu yarakeneye rero muri ico gihe niyo mpamvu navuze nti haragira naho utegura nk'utateguye kuko ntuza kuba ikigaba envers le Saint-Esprit uraza kubwira uti Imana ndateguye ariko we niwe uzi igikwiriye yego zigikwiriye kwishengero ryawe murakoze nibaza ngerageje gutahura ndakuyemwe yuko urumva iruhande yuko mu buryo technique urashaka kuyumvira peut-être indirimbo zijana nimba n'imidiho zegeranye kugira ngo kumbe ntibize kugora abacuraranzi n'ibindi canke kuvuga ati nimba ndiko ndirimba kuza umusaraba canke iki byose bumva biza bivuga ubutumwa bwiza nyene urumva ko ntahuye yuko umurongozi w'indirimbo aranoroha kandi ku buryo bw'uko aba yiteguye ko hakagira ijwi ry'Imana rimuganiriza ati iyi naho bayimenyereye cane naho kumbure ikundwa cane ariko siyo yokora muri uno mwanya umuntu akabaho rero yiteguriye ko niyo ndirimbo ashaka kuyihindura bivanye nuko Imana ibiri kwiramuganiriza nizera ko turatera tuja ku musozo uvyo vyose rero umuntu yabikoze muri bwa buryo bwa mbere bwo kwezwa twabonye umuntu abishobozwa nyene n'ijambo ry'Imana akitegura mu buryo bw'umutima akitegura mu buryo bwo kunywana n'Imana hama hakaba n'umwiteguro werekeye novuga mu buryo technique aho umuntu atororokanya indirimbo akisunga ibitandukanye mu buryo buri technique nyene ivyo vyose kare mwatubwiye intumbero ikwiye kurongora umuntu ariko arandika indirimbo mbega ivyo navyo umuntu
novuga yoba afise intumbero yihe, nihe ntumbero ikwiye gumotiva, ikwiye kurongora uwo muntu ariko arakora ivyo bintu vyose kuvyerekeye izo ndirimbo ndoramana tuza kurongora mw'ishengero. Ni ikihe kintu umuntu gikwiye kumusunika kugira iyo repertoire yose, kugira yoba yiteguriye gushika kuki, nihe ntumbero ikwiye kuba yorongora umuntu ariko arategura izo ndirimbo, ivyo vyose ariko agira imyiteguro yose. Ico nibaza coco kiza mw'ijambo rimwe ntazi ingene barivuga neza mu Kirundi, ngira muramfashe. Impact norivuga gute mu Kirundi? Impact. Sasa rero ibifaransa vyaratumugaje n'amajambo yacu acaragenda. Ico nibaza canke ico niteze jewe mu guhimbaza no gutazira Imana no kurongora iryo shengero biciye mu ndirimbo, baniteze cane yuko abantu baronka akaryo ko kwiyumvira kandi ku rukundo, ku buntu n'imbabazi vy'Imana. Ivyo bikadutera gukunda Imana birushirije no kuyizera birushirije. Ico ni icambere. Ica kabiri, nizera ko iruhande yo guhimbaza Imana ariko batanguye gusazisha ukwera, nkuko twabibonye ku gihe ca Yehoshafati, hari inkurikizi, kuko ugiye kubandanya usoma no kuri Yehoshafati hari ivyaciye biba. Bajya bari babateye abamowabu n'abandi baciye basubiranamo. Uko niko iyo turiko turahimbaza Imana hariho ibikoreka ku buzima bwacu bwa misi yose, kanatsinda hariho n'ibitangaza n'utwumiza bishobora gukoreka mu guhimbaza Imana kwacu. Ariko nizera ko hariho guhimbaza Imana kuzima no guhimbaza Imana gupfuye. Muti gute? Bitandukaniye navyo. Guhimbaza Imana kuzima kugaragarira mu kungena ubuzima bw'abantu, ingeso biriko birahinduka, kamere biriko birahinduka. Igihe cose uguhimbaza Imana kudusunikira kuyikunda, kudusunikira kuyizera, bikwiye kuca bijana no guhinduka k'ubuzima bwacu. Hama guhimbaza Imana gupfuye ni mu gihe umuntu ashobora kuba anezererwa indirimbo, akanezererwa n'ubutumwa bwarimwo canke bwavuzwe, ariko ivyo bintu bigakora ku bigumbagumba vyiwe gusa, ntibikore ku ngeso ziwe, ntibikore no ku buzima bwiwe. Igihe cose rero umuntu aryohererwa ivyo, akumva yoguma abandanya kuza mw'ishengero, yoguma abandanya kuza kumviriza indirimbo, yoguma abandanya kuza mu makoraniro, ariko ivyo bitariko birakora ku buzima bwiwe, ataco biriko birahindura, ku guhimbaza Imana nibaza ko ari guhimbaza Imana gupfuye. Yego. Murakoze cyane bakunzi bacu, ngira murumva ngene kino kiganiro kiryoshe cyane. Je numva ndiko ndubakwa vraiment. Wari kuba amasaha ataguma ariko aragenda, je nari kuguma ndamubaza no kuri nari kuguma ndakubaza kuko ureko uradufasha. Murumva yuko igihe za ndirimbo twaziririmbye hama tukaryoherwa n'amajambo arimwo, ariko izo ndirimbo ntizizane ihinduka ryo mu mitima yacu, ntirizane bya bindi twaririmba bigaruke bize birengane ibigumbagumba bishike mu bwenge bwacu, hanyuma bitangure guhindura ubuzima bwacu. Umutima wacu avuze ati uko guhimbaza kuba gupfuye. Rero muhore muri ko muravyumvira ko mubigira cyane, umva ko umfatiye kw'ivyo muvuze ni nkaho nibaza ko nico umuntu akwiye kuba yiteze coba kirimo muri ivyo nyene, yuko kandi numva ko ndiko ndumviza ngene mwavuze, nuko igikwiye kuba nka rezilita canke nk'intuze nk'icavuyemo nk'ico twari twiteze. Harakwiye yuko abantu bahakura ubuzima butera buja kubahindura biciye no mw'izo ndirimbo. Eko kumbure turiko turatera rero turangiza, ninde akwiye kurongora ishengero mu ndirimbo?
kuko usanga hariho ibintu byinshi abantu bavuga akwiye kuba ariko tumaze kubona ivyo vyose ninde muntu akwiye kurongora ishengero mu ndirimbo ndoramana. Murakoze. Si uwari we wese yemerewe gukora ico gikorwa, kuko nkuko twabivuze nimba hari ikintu co kubaha rwose ni ishengero ry'Imana. Rero umuntu akwiye kurongora ishengero mu ndirimbo, ubwa mbere na mbere nibaza yuko canke nizera yuko ategerezwa kuba ari umuntu yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umuntu amaze kugabirwa ubwo buntu bwo kwizera. Kuko ijambo ry'Imana riravuga neza ko bidashoboka, bidakunda yuko uwutizera ahimbara Imana, kandi umuntu bidakunda ko ahimbara Imana ntibikunda ko no kuyihimbaza yihimbaza. Yego, ico ni ca mbere. Ica kabiri nibaza ko uwo muntu ategerezwa kuba afise adresse, nibaza ko akwiye kuba ari umuntu afise eglise locale arerewemwo, atari nyererezi. yego, Afise ahantu abarizwa, afise ahantu ariko aragabura ariko kandi nawe agaburirwa. yego. Ica gatatu nizera ko ari umuntu atahura ico Imana imugombako muri uko kurongora ishengero no mu zindi ngabire zose yoba afise. Yego, Iruhande y'ivyo nibaza yuko ari umuntu yoba afise iyo ngabire, kuko urumva bica mu ndirimbo. yego, Kuririmba naho nubwo musique ari compilation y'ibintu byose bitanga sound, mugabo urumva yuko baca bashiramo ngo iyo son itegerezwa kuba iri agréable à l'oreille. Harimo ikintu technique, harimo ikintu technique nibaza yuko ubuhinga ataho busiga inyuma, kuko turavye kuvayo igice ca 30, umwe mu bantu Imana mu ba artiste Imana yihereye ingabire. Kuri côté technique turabona na spirituel ibintu uwo muntu ategerezwa kuba afise. Mu gitabo cyo kuvayo igice ca 30, igitabo cyo kuvayo mu gice ca 31 duhereye ku murongo wa mbere, havuga ngo Uhoraho yongera kubarira Mose ati hera ntoranije Besaleli mwene Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi ndamwujuje impwemu yanje. Ica mbere rero uwo muntu ategerezwa kuba afise impwemu yera. Imana niriko irivugira ivyo yujuje umu artiste yitwa Besaleli. Imana ivuze ati ica mbere ndamwujuje impwemu yera. Kubera iki impwemu yera? Impwemu yera niwe aza kumubera umurongozi, kuko urongorwa na mwemu wese niwe mwana w'Imana. Impwemu yera niwe aza kumubera nka frein imubuza kuja mu by'abandi bose bemerewe kujamo, bivanye n'icyo Imana igomba kumukoresha. Mwemu yera niwe aza kumuhishurira ico atahishuriye abandi. Mwemu yera niwe aza kumusezeranira ico atasezeraniye abandi. Mwemu yera niwe aza kumwigisha ico atigishijwe n'abandi, kirengeye ico abigisha bomwigisha. Icambere rero ngo ndamwujuje mwemu yanje kugira ngo agire ubwenge. Ica kabiri kirakeneye ubwenge, kuko uriko urongora ishengero ririmo abantu baciye ubwenge. Imana yahaye ubwenge, ubwenge burakenewe. Yego, no gutahura kurakenewe, no kumenya n'ubuhinga n'ubw'uburyo bwose. Kuvuga ibi bintu byose n'umuntu arongora ishengero mu ndirimbo, ibi bintu arabikeneye cyo kimwe n'ubundi munyengabire. yego, rero nibaza ko ategerezwa kuzura mwemu yera, kandi ategerezwa kuba ashajishije ukwera nk'uko twabibonye. Hama hariho ibice bibiri bigize ico gikorwa. Urumva ko hariho guhimbaza no gutazira. Muga guhimbaza
no gutazira si igikorwa kiza kugarukira mu ishenge gusa, si igikorwa kiza kigarukira mu kurongora ishengero gusa, ahubwo kigaruka no mu buzima bwacu bwose, kuko guhimbaza Imana si icitanwa co kuririmba, si icitanwa co gucuraranga, si icitanwa co gutamba, si icitanwa co gutonda mu ishengero, ahubwo kirengeye ivyo rwose, aho kiza gukora no mu buzima bwacu bwa misi yose, aho mu byo tuvuga, mu byo tubwira, mu migambi yacu, muri byose bitubwiriza hategerezwa kugaragaramwo ishimwe n'icubahiro vy'Imana. Ego. Rero ni igikorwa kirengeye kuba imbere y'abantu mu ishengero. Iruhande y'ivyo, guhimbaza kiraza kuba kigabuye mu mice ibiri. Harimo gushima Imana mu guhimbaza Imana. Ico coco turacemerewe twese, n'abatarizera baracemerewe, wanashima si kucemererwa gusa, ahubwo ni deni twese dufitiye Imana. Kuko nta muntu n'umwe abuze ico Imana yamukoreye cotuma yishima. Twese dufitiye umwenda Imana wo kwishima ku vyigende dukorera. Mugabo gutazira ijambo ry'Imana rivuga ngo Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Kuvuga iki? Hacanza rero kwitazira mu kuri no mu mpwemu. C'est dans l'esprit et dans la vérité. Kwihimbaza mu kuri no mu mpwemu. Ivyo navyo bitujana he? Ukuri ni iki? Mpwemu yera ni de. Igikorwa ciwe ni giki? Ngira ngo tuzoza tubibandanya mu kindi gi. Ego. Murakoze cyane. Bakunzi bacu mwumva yuko umutumire wacu afise byinshi byo kutubwira, nizera ko namwe mwateye mufashwa gose, mufashwa cyane kubwo ibibazo bitandukanye yagiye yishura muri kino kiganiro, ariko kubwuko atawupfa nga yamaze niko bavuze. Nico gituma turiko turatera dusozera ikiganiro cacu, ariko mu gusozera reka mutumire wacu nakahe mu majambo make yavunaguye, nakahe kagoherero mwovunira abaririmbyi barongora amashengero mu makorani, barongora amashengero mu ndirimbo, canke washaka abaririmbyi bandika indirimbo ndoramana, nakahe kagohe bavunira mu kurangiza kino kiganiro? Murakoze. Jewe nibaza ko akagohe bavunira ni kwibuka ko inyuma y'ibi byose tuba turiko turakora hariho urubanza ruturindiriye, ariko urwo rubanza kwizeye Kristo hoho ni impore. Ariko nubwo ari impore, tuzotanga raporo y'ivyo tuzoba twarakotse. Twibuke rero yuko inyuma y'ibi byose turiko turakora hariho raporo tuzotanga. Ico cibutse uca wibuka uti none urugendo rwanje rwo kwezwa no gusa n'Imana ruriko ruramera gute? Ivyo rero ntibiraba barongora indirimbo bonyene, twese biraturaba. Ego. Aho tubona ko turi abanyantege nke canke dufise ububi runaka kandi kanatsinda turabufise, dusaba Imana idushoboze. Ego. Dushoboze kumera uko igomba, idushoboze gusa nayo ukira iragomba ko dusa nayo. Ico ni cambe, gusa nayo mu rukundo, mu guharira, mu gukora. Kimwe mu bintu bishobora kudufasha bakunze muko muradukurikirana ugusa n'Imana ni kwibaza muti ikibazo ca mbere, mbega ibindi ko ndakora iyaba ari Kristo ari mu kibanza canje nivyo yari kuba ariko arakora? Ica kabiri, ukuba ibintu ndiko ndabikora niko yari kuba ariko arabikora? Nimba ndirimba, nimba mbayeho uko niko Kristo yari kubaho yaba ari we? Cubisesha n'ingene wewe yabayeho. Ica kabiri nobahamagarira nanje ndacitumiriramo ni kubandanya dukunda kwiga, dukunde kwigishwa kugira ngo bikunde. Aho twoba duhora dukora amakosa runaka kubwo kutigishwa, ayo makosa akosorwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banjwe nta kindi kintu kibishe, bishwe no kutamenya. Rero Imana idufashe kugira umwete wo kumenya. Murakoze cyane. Muhejeje kubyumva, atuvuniye akagohati tube abantu bakunda kwiga. Hama ikindi ca kabiri tumenye yuko ku mpera ya byose
tuzotanga icegeranyo c'ivyo twakoze, bidutere kwama twumva ko tutakwiye kubimenyera canke tumenyera Imana, ariko dukwiye guhora tugira umwitwarariko wo gukora igikorwa c'Imana mu bwizigirwa. Nuko rero sinorangiza kino kiganiro ntabashimiye cane mwebwe mwafashe umwanya wanyu mudukurikirana, tukarangiza ndabasaba ko mwosangiza abandi kino kiganiro, mumva ko harimwo vyinshi bitari bike bishobora kugira ico bifashije umuntu wese ariko aratera aja mwijuru. Hanyuma mu kurangiza rero yari jewe Mugisha Juma Pes sanzwe ndakibashikiriza ndi kumwe n'umutumire wacu Christian Niyonshuti. Mwakoze cyane kudukurikirana, naho ubutaha Imana ibahezagire.